Turabaramukije rero kandi turasubiriye mwe mwakomeje kutwumviriza ndetse mwakomeje kudukurikirana mwe mwakomeje gukora sabone ndetse no gukanda subscribe gukora comment cyangwa se gukora gutera commentaire gusharinga cyangwa se gusangiza abagenzi biwacu mureke rero tubandanye tunyarutsa cyane ku makuru twabateguriye urubuga rwa Burundi Updates ahandi tubageza ko amakuru agiye aragezwaho cyane cyane ayo mu karere k'ibiyaga binini ndetse by'umwihariko mu karere kacu duherereyemo no mu gihugu cyacu turimo ibingibi rero nivyo tubakomeza kubarungikira ndetse navyo dukomeje kubasaba kugira ngo murajye mubyumva gatanu kuri kagenzi kako. Uyu ni Burundi Updates rero handi tubahereza amakuru yagiye aragaruka ko cyane cyane muri uku kwezi kwa Rusama. Ibingibi nivyo twabateguriye uyu munsi. Aka kanya rero twabateguriye amakuru yagiye agarangwa ndetse nagiye agaruka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi kwa Rusama. Ibingibi nivyo tugira ngo tubandanye tugera ko kugira ngo umujye muramenya aho ukwezi kwari kugeze ndetse n'ibyabereye ko. Ibingibi rero turabigaruka ko nyuma yo kubaha karibu no kubasuhuza amwe mwese mwakomeje kutwumviriza kugira ngo mujye murumva ko tubazirikana kandi tubemera cyane. Turabaramukije rero abandi turabahaye mwiwe bivanye naho muherereye kuri mwe mukumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini by'isi bitandukanye cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza kuba yijeje gufyonda akajambo sabone kugira ngo amakuru araje akugera ko byoroshye atangorane. Reka ndabonere ko nakajyo ko kubibutsa yuko ari amakuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagezwa ko namenyesha amakuru bahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi bakabageza ko mu buryo mutaronga handi. Ibi ngibi turabigaruka ko rero nyuma yo kongera kusuhuza namwe muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu. Ndasuhuza mwe muri mu Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge ndetse n'abandi muri mu Bujumbura n'izindi tabashije kurondora cyangwa se kuvuga ngaha mu gihugu muri izi ngizi tumaze kubabwira. Ntabwo twabibagiye nubwo ari uko tutabakunda cyane. Ni mwiyumve mwikaze naho muri bagenzi biwacu kandi namwe twe turi bagenzi biwanyu muri abacu tukaba banyu mukomeze kubana nange rero kugira ngo amakuru akugere ko mu buryo bworoshye kandi mu buryo busobanuye mu buryo rwose utaronka ahandi. Hano uyu ni umuhora w'abawe ufise abanyamakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi babageza ko amakuru rwose atohoye kandi asiguye neza mu buryo mutaronka mu yandi makuru mu bimenyesha makuru cyangwa se mu bimenyesha makuru bikorera nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyi ni Burundi Updates ndabibutsa yuko ari byiza guheza gushyonga sabone cyangwa gukora subscribe kugira ngo amakuru ajye arakugera ko uko dushyizeho amakuru ajye akugeraho gatanu kuri gatanu kandi nta namwe agucitse. Idore ko muri no minsi icyambere ari amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibingibi rero umureke tuze kubigaruka ko tubabwire ko ibingibi ari byo tuba twabarungikiye kandi tuba twabararikiye kugira ngo murajye mumenya aho igihugu kigeze ndetse mumenye naho isi igeze muri rusange. Turasuhuza mwe muri mutwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, yaba mu ntara y'Uburengerazuba, abari mu ntara y'Uburasirazuba, abari mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara yo mu majyaruguru eka namwe muri mu mujyi hagati wa Kigali. Ndasuhuza namwe muri Kongo, abari mu gace ka Buvira, abari mu gace ka Kivu y'Amajyepfo, abari muri quartier ya Kivu y'Amajyaruguru, namwe muri quartier ya Goma ndetse na Bukavu turabahaye miriwe mwumve yuko mwimve mikaze muri amakuru yacu twabateguriye. Ayo ni amakuru yaranze ukwezi kwa Rusama nkuko twabibabwiye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibingibi muravyumva neza cyane ko nta numwe uri ngaha kugira ngo aya makuru amucike. Niyo mpamvu tubanza gusoza namwe muri mu gihugu cya Uganda, bamwe muri ingahariya abari hariya Kampala turabahaye ikaze ndetse namwe muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu, abari Tanzania, abari Dar es Salaam ubwo namwe turabahaye ikaze, abari muri Kenya ndetse ni Nairobi, hari Nairobi namwe turabahaye ikaze. Mukomeze kubana nange rero kugira ngo amakuru akugere ko gatanu kuri gatanu atana rimwe rigucitse cyangwa se rigutarutse kugira ngo umenye uko ibintu bihagaze nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hano nta ngingo nkuru kuri tubuze kugaruka ko tubabwira kuko buri ngingo yose turibabwire turaca duhera ko tuyisobanura kuko ni amakuru yagiye aranga ukwezi kwa Rusama kugira ngo umume tuvire inyuma icarimwe. Turahera ku nkuru yaranze uku kwezi kwa Rusama yari rwose yari akababaro kandi yari ibabaje aho umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya yaciye akanyuruzwa n'abakozi bajejwe iperereza nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu mushinga amateka rero akaba ari Jean Baptiste Sindayigaya, akaba hari ku igenekerezo ryo ku itariki 7 ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa Rusama mu mwaka wa 2025.
itohozwa nyuma y'ivyo ngivyo nyuma yo kunyuruzwa hakozwe itohozwa ry'umushinga ntahe Jean Baptiste Sindayigaya. Uwo ni umushinga amateka muzi, uyu ni umushinga amateka muzi yaraheruka kunyuruzwa nyuma yaho, ndetse akaba yarambuwe n'amafaranga atandukanye. Aho ni muhaheze yariko arabaza ibibazo bitandukanye mu nama nshinga amateka, aho yabajije ibibazo nkoramutima gushikaho atangura kurabwa bibi eka n'abari barongoye inama nshinga amateka bagatangira kumuzibaza. Ahangaha rero akaba ariho hatanguye kuba harateguwe inyuruzwa ryiwe. Nyuma rero niho byaje kumenyekana ko mu isaha y'isa 11 hari mu mugoroba zishyira saa moya z'umugoroba uyu mugabo niho yatabarije abantu batandukanye avuga ko anyurujwe bikomeye, ndetse bakaba barabonye ibya abamunyuruje bari mu imodoka ya leta. Iyi modoka akaba ari camionette double cabine y'umwe ifise ibara ryera, yari irimo abagabo bane batabashije kumenyekana, ariko nyuma y'itozwa baje kumenyekana ndetse tumenya n'impamvu uyu mugabo baciye bamunyuruza. Ibi ngibi nivyo tuje kubabwira ko kuri uyu umugabo umushinga amateka, dore ko iyi nayo ari imwe mu nkuru yari ishushe ndetse yari nababaje abanyagihugu ko bari bakunze Jean Baptiste Sindayigaya. Uyu mugabo yanyurujwe n'abagabo baje kumenyekana bari bane, ariko uwa kane ntabwo yamenyekanye kubera yuko ibi ngibi vyakozwe mu bwisho. Iyi modoka rero akaba ari imodoka ya leta, nubwo leta yaciye ibihakana ikanyegeza ukuri ikavuga yuko Jean Baptiste Sindayigaya atigeze anyuruzwa n'abajejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ngo yaciye yariko araduga mu muhanda atembera, nibwo ngo yahuye n'imodoka ikagonga niye hama agaca akomereka bikomeye cyane, ndetse n'uwo wama uri mu iyo modoka yamunyonze basekuranye ngo nawe agaca arakomereka ku buryo ijisho n'amenyo bivamo. Bikakaza kwibazwa impamvu rero niba yaragonganye n'umuntu mugenzi wiwe yariko aratembera mu muhanda, akibazwa impamvu umuntu ukoze impanuka canke se ugonze undi telefone n'amafaranga aba afise mu ntoke canke se mu mufuka agaca abura. Ibi ngibi nivyo byakomeje kutuyobera, ariko nyuma yaho hakozwe iperereza twaje gusanga hari bamwe mu bari biri inyuma. Twabonye ko nyuma yo kubaza ibibazo inkoramutima vyatumye abangaba bibashavutsa kugeza ubwo bategura inyuruzwa ryiwe. Hoherejwe Colonel Alexis Ndayikengurukiye, uyu nguyu yinkora ko uyu nguyu muramuzi neza cyane, numwe mu bakoloneli canke se mu bantu bajejwe kinyuruzwa, bajejwe misiyo zo kunyuruza abantu nga mu gihugu cy'u Burundi batandukanye. Uyu nguyu abari kumwe na Mathias Joseph Niyonzima, uyu nguyu ukunzwe kwitwa Kazungu. Uyu mugabo rero nawe muramuzi neza, ntabwo yoroshe abe na gatoyi. Uyu mugabo nabo nabantu babari inyuma y'inyuruzwa. Iyi misiyo rero bayiteguye gute? Nibyo tugiye kubabwira. Iyi misiyo yoherejweho n'umushinga nujejwe iperereza cyangwa se itohoza nga mu gihugu cy'u Burundi yitwa Ati Nduwimana, yakaba yari kumwe na Ramadani Juma aka Irama, ndetse akaba yari kumwe na Nzisabira Amos. Abangaba rero nibo babashije kumenyekana, bamwe mu bagabo bane bari bari inyuma y'inyuruza ry'umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya. Abangaba akaba ari bamaze kumenyekana, bakaba bari mu modoka ya leta iriya camionette double cabine yibaragera. Iyi modoka rero ikaba ikoreshwa n'amadega menshi, ije navyo twabigarutse ko aho bahindura imparati yayo mu gihe bagiye muri misiyo yo kunyuruza abantu. Aha bavuze yuko nyuma yo kujya ku misiyo yo kunyuruza umuntu bashobora kuyambika imparati y'igihugu cy'u Burundi canke se ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, canke se bakayambika iyo muri Tanzania, dore yuko aba bagabo nabo batoroshe. Urumva ni bene ubutegetsi kandi ni bene ububasha nga mu gihugu, ivyo bakora byose nta numwe uca ubibahanira, kuko ni misiyo iba yateguwe kandi iba iri buze gushyirwa mu bikorwa. Naho uyu mugabo rero ngo yanyuruzwaga iyi modoka double cabine, ni camionette nkuko dusanzwe kubibabwira, ni camionette yari yambaye imparati y'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mparati y'imbere niho hagaragaraga, imparati y'inyuma ho bari baciye bayikurako. Inyuma bari bashyizeho igikwembe, icyo gikwembe rero kikaba kitaragaragazaga iyo mparati, ndetse iyo mparati yo muri Kongo akaba ari imparati n'ubundi y'imfifikano canke se ya phobio canke se fropa. Ibi byo muravyumva neza, ni nyine ni forgery canke se ni pirate. Uyu mugabo rero nguko uko yanyurujwe, gusa hamenyekanye n'abandi nyuma y'inyuruzwa rye. Mbere yaho hari habonetse n'abandi bagiye banyuruzwa kandi bo barajejwe barashinjwaga cyangwa se akaba byarakekwa yuko banyurujwe n'umugabo witwa y'umukoloneli Alexis Ndayikengurukiye, ubu ariko ari kumwe na Mathias Joseph Niyonzima Kazungu. Abangaba rero abo bagabo tuvuze uko ari batandatu nibo bakunze kuba bafise iyi modoka cyangwa se iyi camionette double cabine y'iki gihugu cy'u Burundi ijejwe gutwara abanyavyaha
bakaba bayikoresha rero muri izo misiyo zitandukanye. Urumva birababaje cyane, dore ko igihugu kigomba kubihagurukira. Ibi inama makuru rero yaranze uku kwezi, ndetse no muri iryo nyuruzwa hari habanze inyuruzwa ajya niyo ngabo. Uyu nguyu yitwa Emi niyo ngabo nawe akaba yaranyurujwe bikomeye cyane, akaba yaraturutse muri quartier ya Gitega muri zone ya Kinama. Naho uyu nguyu rero akaba ari wo mu gisagara nyine cya Bujumbura. Nyuma yaho imbere y'uyu nguyu gatoyi hari haranyurujwe umugabo witwa Fidele Inkorembone. Uyu nawe akaba yaraburiwe irengero muri rusangi, akaba atazwi aho aherereye. Umuryango we wanditse hebura, ndetse urumva ko bajejwe cyangwa se birakekwa yuko baba baranyurujwe n'abo bagabo twababwiye ba Atia ndetse na ba Ramadani banzisabira, ndetse umushefu wabo iki gisiribobo Colonel Alexis Ndayikengurukiye, ndetse n'icyegera cye Mathias Joseph ukunze kwitwa Kazungu. Naho mureke tunyaruke cyane rero tubandanye tugera n'ubundi ku ngingo ya kabiri twabateguriye amwe mu makuru yagiye yibandwaho cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Turavuga ku ngingo yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye weguje General Gervais Ndirakobuca, uyu nguyu ni Lieutenant Gervais Ndirakobuca, akaba yaramweguje cyangwa se yaramukuye ku butegetsi mu buryo bw'ibanga, ariko bagera mu baturage akaba yarategetswe kubukura, avuga yuko we yagiye mu zabukuru ariko ategujwe. Ibi ngibi rero byagarutswe ko n'ibimenyesha makuru byinshi bitandukanye byo muri iki gihugu ndetse no mu bihugu by'ibibanyi, aho uyu mugabo bivugwa yuko yaba yaratangishijwe imihoho ku ngufu, ariko mu baturage hakagaragara yuko uyu mugabo yaciye ashyirwa mu zabukuru, kandi mu by'ukuri biragaragara ko imyaka y'izabukuru uyu mugabo atarayigira ko ntabwo arayigezamo. Niyo mpamvu rero ibi ngibi byakomeje kugaruka n'ibitangazamakuru ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini muri East African Community ndetse no muri South Africa n'ahandi hose West na Safo. Ibi navyo byagarutswe ko mu bihugu by'ibibanyi mu bitangazamakuru bimenyesha makuru bizwe cyane bitandukanye. Ibi ngibi bikaba byarabigarutse ko ibi ngibi reka tube turi tarukiye ahangaha ko murabizi neza Gervais Ndirakobuca uyu nguyu nyuma yo kuba yarashyizwe mu zabukuru, habonetse n'andi makuru avuga yuko uyu mugabo yafashwe ariko aragerageza gutoroka igihugu ngo yigire muri Kongo, ariko nyuma yako vyaje kunyomozwa na radio nkuru y'igihugu bavuga yuko byakekwaga ko yashakaga gutoroka igihugu, ariko basanze ari umwe mu banywanyi bo muri Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari bagiye guhurira hariya ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Bikaba ariyo mpamvu rero byaketswe ko uyu mugabo yaba yaragiye gutoroka igihugu, wenda bishingiye nuko yaba yaravanywe ku butegetsi, ariko leta ivuga yuko yaba akuwe ku mwanya w'ubutegetsi cyangwa se akaba yarashaka kuba yajya kuba mu gihugu kindi gitandukanye. Ariko mu by'ukuri impamvu uyu mugabo yemeye gutanga imihoho mu nama cyangwa se mu mwiherero w'umukuru w'igihugu, ndetse nawe yavuze yuko bari banditse ko najanga azava ku butegetsi nabi, aho bari bamwandikiye ibirego azagomba gukurikiranwaho, aho bari bavuze yuko azakurikiranwaho kuba yarahohoteraga abigeme ndetse akahonyeza n'agateka kazina muntu muri iki gihugu. Akavuga yuko bazamushinja kuba yarahawe amafaranga yo kugura impuzu za gipolisi agaca ayashyira ku mufuka akayakoresha mu nyungu ze bwite. Akaba ariyo mpamvu rero uyu mugabo Ndirakobuca nawe yaciye yemera ko azavuga yuko mu baturage yemeye kujya mu zabukuru. Ngo naho ubundi ibi bintu nko musanzwe mubizi, ibi byagarutswe ko cyane muri aya makuru ndetse mu byaranze aya makuru yacu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngo turagera ku yindi ngingo ya gatatu, aho tubabwira yuko kwiyegurwa cyangwa se kwishyirwa mu zabukuru z'uko mukuru w'iyo Lieutenant cyangwa se Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, ngo hari ikibyihishe inyuma nuko ngo umukuru w'igihugu we ashaka gushyira ku butegetsi bamwe mu bantu b'abarwanashyaka cyangwa se abarwana bano bo mu mugambwe wa CNDD FDD. Naho ubundi ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'ibinyamakuru bitandukanye bavuga yuko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akuye ko uyu Gervais Ndirakobuca ku butegetsi, kuko yariko atangira kuba yamuvuguruza mu myanzuro itamenze neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu myanzuro idateza imbere igihugu. Akaba ariyo mpamvu uyu nguyu yabigarutse ko akavuga yuko agomba kumukuraho. Nyuma kumukuraho yaciye ashyira ko bamwe mu barwanashyaka cyangwa se mu banyamugambwe ba CNDD FDD, aho byagaragaye ko hagiyemo ibintu vy'akazi
mazu canke se byakene wabo kavuga yuko yagiye ari gushaka kujya arashyira ko bamwe mu bantu yumva neza ko bajya bamwumvira bataza bumuvuguruza haba mu myanzuro mibi canke se myiza agiye arafata ibingibi rero akaba ari impamvu ari gukura ko bamwe mu baciye ubwenge cyane cyane muri politiki y'igihugu cy'u Burundi ariko bamwe mu bahinga bareberera hafi uburenganzira n'ubuzima gatobye bw'igihugu cy'u Burundi bakavuga yuko ibingibi ari itangiriro ry'iherezo canke se gihirima ry'ubutegetsi bw'u Burundi dore ko ubukungu bwabo bwifashe nabi ibi bintu bikabije cyane. Turagaruka ku yindi ngingo yavuga akonto umukuru w'igihugu cy'u Burundi wacu Evariste Ndayishimiye yaciye akoresha ingengo y'imari canke se amafaranga y'umurengera mu myiyamamazo irimo irabandanya muri uko kwezi kwa Rusama ndetse n'indi minsi bukurikire ko muri uko kundi kwezi nkuko rero byagarutse ko n'ibimenyesha makuru ahangaha niho umukuru w'igihugu yavuze yuko mu myiyamamazo hose hazakoreshwa imiliyari 10 ngakaba ari ibintu bitarigeze bibaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahakoreshwaga imiliyari 2 imiliyari 3 ariko we yashyizeho imiliyari 10 ibi ngibi rero bakavuga yuko ari bimwe mu bituma bizatuma iki gihugu gisubira ko nyuma y'aya matora canke se nyuma y'imyiyamamazo iriko irabandanya muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Andi makuru yaciye agerwa ko ngo Ndayishimiye uyu nguyu aho yarebanye nabi canke se aho yaragiye kurwana n'uyu mugabo witwa Ndikuriyo Reverien abo bagabo rero mukamusanzwe mubizi ngo ntibacana uwakanga mu gihugu cy'u Burundi uyu mugabo muramuzi neza ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba ari umwe wabaye igitangaza muri iki gihugu cy'u Burundi nyuma ya Ndayishimiye Evariste amaze kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Izi ntambara canke se izi ntonganya abagabo bari bazikoze ziturutse kuki ese byari bigenze gute nibyo tugiye kubabwira turabwira yuko abangaba bariko baganira ku ngene y'imyamamazo y'amatora aho uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ngo yari yarumvikanye imbere yo kujya ku butegetsi avuga yuko azaca ayobora manda imwe hamwe na Ndikuriyo Reverien nawe agaca ayobora imwe bikaza ku mutungo rero yumvise umukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye agiye mu myamamazo ya manda yiwe yindi yegotse ibingibi bikaba bitaravuzwe ko rimwe rero nabo ubwo bari bicaranye bari kuganira kuri iyi gahunda nibwo baciye bafatana mu mashingo gusa abajejwe imitekano yabo ba hafi baciye babakiranura ndetse babahumuriza ndetse babasha kubunga ibingibi rero bikaba byaraje kugaruka ko n'ibinyamakuru bitandukanye ariko bavuze yuko abagabo nta kibazo basubiranye barameze neza rwose atakibazo naho ubundi iyo aza kuba bimeze bityo uyu mugabo nawe akaba ariko nubwo bimeze bityo ari gukeka yuko nawe ashobora gutegurirwa inyuruzwa ryiwe rwose ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho yumva atamutekano afise naho ngo mu kwezi kwa Rusama hatangajwe impanuka ya Ndayishimiye Angeline uyu mudamu rero ni madamu wa perezida Evariste Ndayishimiye aho byagarutswe ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye ariko bikazwa kunyomozwa n'ibiro bikuru by'igihugu ndetse bikaza kumenyesha kunyomozwa na radio nkuru y'igihugu bavuga yuko ibingibi ari bihuha kandi bakaba barakomeje gukangurira no gutanga inama ku bantu bakomeza gutangaza amakuru y'ibihuha ibingibi rero bikaba byaragarutswe ko n'abantu benshi batandukanye by'umwihariko abo mu nteko nshinga amateka ndetse no muri biro nkuru y'igihugu cy'u Burundi ibingibi rero muraza kubibona ibingibi rero ni byaje kugaruka ko muri uku kwezi kwa Rusama murumva ntago byabura turababwira ko n'ubundi muri kwezi kwa Rusama ngo umurundi yarashe imodoka ya leta iyi modoka ya leta rero nabyo vyagarutswe ko cyane dore yuko ibivyo ngo byabereye ngo yanga Gitega ariko n'ubundi twabonye leta ijya hagaragara umukuru w'ingabo yagiye hagaragara avuga yuko ibi navyo atari byo ahubwo ngo uyu mugabo iyi modoka ntabwo yarashwe ahubwo yari yagonze umukingo ntabwo yarashwe rero ni moteri yari yashushe ikaba iratumuka umwotsi bakavuga yuko ariyo mpamvu abaturage batangiye gukeka yuko iyi modoka yaba yarashwe ariko siko bimeze urumva rero izi nkuru zikomeje ziri mu Burundi byari ibitangaza hari indi nkuru rero yari akasa mutwe cyane se yari itangaje cyane yari ikomeye aho umukuru w'igihugu Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yandikiye Uburundi ibarwa imabwira yuko ivyo ariko aramukorera atari vyiza ngo nyuma yuko Evariste Ndayishimiye yarakuye zimwe mu ngabo yari yararungitse muri Kongo akaba yarazizanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ziramucungire umutekano muri campaign canke se muri imyamamazo iriko irabandanya nga mu gihugu cy'u Burundi
Burundi. Izi baba rero zo zikaba zari hamwe, zikaba zari nazo uyu mukuru w'igihugu yamubwiye yuko ibyo ariko arakora bihabanye n'amasezerano bagiranye, kandi anamwibutsa yuko imfura aho zisezeraniye aho zihuriye ariho zisezeraniye kandi aho zisezeraniye aho zihurira. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko cyane n'itangazamakuru cyangwa se imenyeshamakuru bitandukanye. Hari indi nkuru rero yagarutswe ko nayo yari itwika cyangwa se yari yumije ngaho mu bitaro vya Neza hopitale ngo hafukiye umwana ufise imitwe itatu. Ibi ngibi bikaba byagarutswe ko n'ibimenyeshamakuru bitandukanye, ariko ngo haza kunyomoza bavuga yuko uyu mwana adafise imitwe itatu ahubwo yari afise intoki zitatu. Yari afise intoki zitatu, ntabwo yari afise imitwe itatu. Ngubu rero bikaba byari byagarutswe ko rero n'ibimenyeshamakuru bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bisata bitandukanye mu biyaga bigari binini hose byagiye bigaruka ko. Naho amakuru n'ubundi aracyakomeje, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yagiriye uruzinduko muri leta ya Uganda, murabizi neza yari yagiye gushyikirana n'umukuru w'igihugu cya Uganda. Ibi ngibi byagarutswe ko rero n'ibimenyeshamakuru bitandukanye, mwagiye murabona amavideo atandukanye aho bari kumwe, ariko ikibazo cyabayemo ni ikibazo cyo kuba ngo umukuru w'igihugu cya Uganda perezida Evariste Ndayishimiye kuba yarashatse kumuha ikiganza, uyu nawe agaca arakizibukira ntacyakire ahubwo agahitamo kumunamira. Ibi ngibi nivyo byatumye Evariste Ndayishimiye amwifatira ku gahanga. Nyuma yo kumwifatira ku gahanga rero akaba yaragize ikibazo avuga yuko ari agasuzuguro, ariko mu by'ukuri abahinga bavuga yuko ibi ngibi atari agasuzuguro ahubwo ari logique y'uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye itameze neza. Naho rero mureke duhinira ahangaha kuko amakuru ni menshi cyane, bwakira bugacya amakuru tutarayasoza, ariko mureke tubagezeho inkuru yindi bivuga yuko muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Burundi UB, Université de Burundi, iyi ngiyi yafise amashami 8 agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho mu kigenekerezo rya 29 ahabonetse inkuru iteye ubwoba ngo mu saa sita z'ijoro, aho umukobwa umwigeme rwose yakoze imibonano mpuzabitsina n'abahungu 5 agaca aramanika ibisandari cyangwa se agapfa. Ibi navyo byagarutswe ko murabizi neza cyane, ndetse nyuma y'ivyo ngivyo ngo mu ntara cyangwa se mu ntara ya Bujumbura cyangwa se muri komine ya Bujumbura mu gisagara, aho hari kubarizwa intare 3 zatorotse pariki, zikaba zari ziri muri iyi pariki ndetse zikaba zariko ziri karakasa cyangwa se ziyerekana ngariya mu gisagara. Abantu bose bakaba bari bafunze imiryango y'amazu, ndetse abandi bakaba bari bifungiranye atabucuruzi ndetse atanubuhahirane ndetse n'ubugenderane. Byose bikaba byari byahagaze kubera izo ntare. Mureke tubashimire ko mwakomeje kubana natwe. Iyi ni Burundi Updates, tubashimira ko mwabandanyije gufyonda sabone kugira ngo aya makuru abagere ko gatanu kuri kagenzi kako, ndetse tubayibutsa yuko ari byiza ndetse bikaba binashimishije cyane ko mwese muri ngaha ari muri abacu natwe tukaba banyu. Mureke rero tubabwire ngo turongere dusubire mu makuru ari buze kugaruka ko umuyaya amasaha ari imbere. Turabakunda kandi turabashimira cyane ko mubandanya kutwumviriza ndetse no kudutega amatwi, mukadutera izo nkunga zikomeye zanyu zo gukanda sabone cyangwa se subscribe, ama tugaca turondera inyishu, tugaca turondera motivation, ndetse tunabwira yuko nyuma yo gukora sabone uje wandika comment kugira ngo nyuma y'ukwezi turaje turaharura sabone comment mwagiye mutanga, turebe abanditse comment nyinshi, uwahize abandi batanu bahize abandi mu kwandika comment turajya tubahereza ibihembo bishimishije. Mureke rero tubabwire ngo turasubira mu kanya, kandi Imana ikomeze kubana namwe, mpemu yera ibane namwe kandi imigisha yayo ibomweho rwose. Turabakunda cyane.